Nkuko mubibona mu gihugu kibanyi ca Kongo ibintu bikomeje gufata iyindi ntera. Nubwo hari hatangajwe ko abagwanyi bo ku ruhande rwa M23 bakugwa mu bice imigwano iri kiraberamwo mu gihugu ca Kongo, bikozwe n'igihugu c'u Rwanda nubwo bahora batera igere ko atari bo bashigikiye uwo muhari w'abo bagwanyi. Ibintu kuri uyu w'Imana mu gitondo ca kare byasubiye kunyuka nko ku mutumba wa Murinyundo ahitwa Ruhunda. Intambara zikaba zasubiye kwaduka hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanyi b'umuhari wa M23 ugwanira mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, bivugwa ko ushigikiwe n'u Rwanda nk'uko inzandiko nyinshi mbere na leta ya Kongo zivyemeza. Ahitwa Kibumba ingabo za Kongo zikaba zaravyitwayemo neza cyane muri iyo migwano, aho abagwanyi b'umutwe wa M23 wakubiswe urashaya urata uromoka utakaza ibirindiro warusanzwe ufise ngaho Kibumba, uhungira ahitwa mu duce twa Kasizi na Gikeri hafi y'urubibe Kongo ihana n'u Rwanda. Uwundi muce uwo mugwi w'abo bagwanyi ba M23 kubera izo ngwano zakomeye kandi n'ubu zikibandanya, barateshejwe ikibanza cari gikomeye cyane bari barigaruriye, bakaba batakaje inkambi yabo yahitwa Rumangabo. Ubu bakaba bageze ku mutumba wa Musego urenganye ahirumangabo. Ivyo bikaba biruko mu gihe aho ingabo za Kongo hose zikomeje gufata baguma bahatora ibikoresho by'igisoda c'u Rwanda. Atwotanga karorero nk'imyambaro y'impuzu n'inkofero zimwe bita casque militaire mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo byose bikaba ari ibikoresho by'igisoda kidasanzwe ico bita force spéciale mu rurimi rw'igifaransa z'ingabo z'u Rwanda. Bikaba biruko mu gihe kuno wa mbere igenekezo rya 21 z'uku kwezi kwa 11 ariho hari yateganijwe ku biganiro bihuza leta ya Kongo n'uwo mugwi witwaje ibigwanisho ugwanira mu burasirazuba bwa Kongo bija gusubira gutangura nyuma y'imyaka irenga 10 ibyo biganiro bihagaze. Bikaba biko biravugwa ariko ku mbuga mugurukana mumenyi zitandukanye zo mu gihugu ca Kongo ko Felix Tshisekedi aramutswe igihugu ca Kongo ngo ntarota yemera ivyo biganiro kuko uwo mugwi ari uw'iterabwoba atakindi uharanira atari gusesa amaraso ya bene Kongo. Kongo ikabibuza amahoro guhera mu mwaka wa 1996 aho haduka umugwi w'abagwanyi bashigikiwe n'u Rwanda. Mbere umwe mu bari ingabo z'u Rwanda zikomeye witwa James Kabarebe akaba ari we yahavuye arongora ivyo bitero, ibyahavuye bitembagaza ubutegetsi bwa Mobutu gashiraho bwa Kabira Desire. Uwo mugwi nyene umaze gufata igihugu uwo yararongoye ivyo bitero James Kabarebe akaba yaciye agirwa umukuru w'igisoda ca Kongo wo mu Gifaransa bita chef d'état major, kandi asanzwe ari umunyarwanda. Hari ibyo batagiye guhuriza ko na Kabira ibyatumye mbere binamukwegera n'urupfu Kabira kicwa. Kabarebe nawe agaca yisubira mu Rwanda agashika yobora ingabo z'u Rwanda. Nuno musi akaba kiri umusirikare mukuru w'ipete rya generale mu ngabo z'u Rwanda.